y'ubutungane n'agateka kazi na muntu umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa y'u Burundi hamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa n'umugwi washizweho n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika kubijanye n'abagwanyi 19 b'umuharire tabara bashikirijwe leta y'u Burundi banonosoye amategeko bo bavuga ko ahabuze umuco mu bijanye n'iyo dossier kuko abo bantu bafungiwe ahantu hatazwi kandi ko bitari ngombwa ko hashingwa umugwi w'amatohoza kuko inzego z'ubutungane zari zikwiye. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa gatanu igihe abavugizi b'ibisata bitandukanye batanga ikiganiro ku banyagihugu. Ni nkuru tubaza Bezenije imbere. Bubaye bwa mbere ubutungane bw'u Burundi bugira ico bushikirije kuri dossier y'abaroberi 19 ba leta bara bari mu minwe ya leta y'u Burundi kuva mu kwezi kw'indwi guheze. Mu kiganiro catanu n'abavugizi b'inzego za leta Agnes Bangiricenge avugira ubushikanje bw'ubutungane yatangaje ko amatohoza ari karakogwa n'umugwi washizweho n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Nivyo igihugu cy'u Rwanda carashikirije Uburundi abantu 19 bari bafatiwe ku mupaka binjira iwabo kandi nivyo Uburundi bwarabakiriye cyakurikiye aho barabakiriye hanyuma ubutungane burabakira kugira bubakorerwe amatohoza. Umushikirizamanza kizigenza wa Republika yarashizeho umugwi kugira ngo ubabaze iyo icari kibajanye ico bariko barakora mu misi mike. Uyu mugwi yashizeho uraheza umuhe icegeranyo igikurikira nuko batabazoca bashirwa imbere ya sentare hama bakurana sentare kabumviriza. Iyo dossier imaze amezi abiri arenga mu butungane bw'u Burundi. Maître Janvier Bigirimana yanonosoye amategeko asigura ko hari agafungu ku butungane bw'abo baroberi ba leta bara mu gihe atawuramenya aho bafungiwe ngo banaroswe n'abashingwa manza bababuranira. Kuba mu minwe y'ubutungane ni kimwe ariko turabona yuko hariho amakosa atari make ariko arakogwa. Amakosa yakozwe ku bijanye n'ingene imanza z'ivyaha zatezwe kuburanishwa. Ntivyumvikana ingene gushika uno munsi abo bantu bafunzwe mu kibanza kitazwi, bikagaragara yuko batarashobora kubonana n'imiryango yabo, bikagaragara yuko batarashobora kuronswa abashingwa manza bashobora kubunganira. Nta wuzi yuko batahotewe, nta wuzi ingene ivy'amagara yabo ameze, nta wuzi ryari bashobora kuzoja imbere y'umucamanza. Maze ivyo bagize byo gushiraho imigwi tubona ataco bimaze. Abacamanza n'abajejwe gutohoza mu butungane bari bakwiye kugira ngo iyo dossier yabo bayige ko ni dossier y'ivyaha bisa n'ibindi bisanzwe bitekanijwe mu mategeko y'u Burundi. Ivyo vy'imigwi ntitubona igituma bari biraca mu vy'imigwi. Iyo dossier y'ubutungane kuri abo baroberi ba leta bara yarateye impungenge abantu n'agateka kazi na muntu basaba umuco kugira urubanza rwabo guisunga amategeko y'igihugu no kubahiriza agateka kazi na muntu. Twobibutsa ko bafatiwe mu kibira barenze urubibe rw'u Rwanda bava mu Burundi hari mu kwezi kw'icenda 2020. Arakoze mugenzi wacu Bezenije imbere. Muri ico kiganiro nyene icegeranyo cyashikirijwe n'umugwi awushiramo mpuzamakungu ONU kubijanye n'ingene agateka kazira muntu kifashe mu Burundi ngo sico na gato. Ivyo vyashikirijwe kuri no wa gatano n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Eveline Butoyi akavuga ko kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashitse ku butegetsi agateka kazira muntu kisununuye, ariko Pacifique Ninahazwe arongoye Fokodewe ngo suko abibona, akabona ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu atana kimwe yashikirije kubijanye no kubeshuza icegeranyo cy'uyo mugwi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze. Muri ico kiganiro umuvugizi w'umukuru w'igihugu Eveline Butoyi avuga ko ico cegeranyo atari co na gato ngo kuko abarongoye uwo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU batigeze babaza abarundi canke abategetsi kugira ngo bashikirize ico biyumvira kuri iyo raporo. Eveline Butoyi akavuga ko abahaye amakuru uyu mugwi atamakuru ahagije kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi bafise. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu kuva agishika ku butegetsi murazi ko ibikorwa amaze kurangura atari bike. Ibi rero bavuga ko atakirakogwa nukuri nabadakurikirana neza ivyo Burundi nabo nyene nabantu ababaha amakuru nabantu barashobora kwihenda. Rero ahano canda basaba yuko kugira ngo bagire ico bashikiriza ku gihugu cy'u Burundi babaze bene gihugu
bene gihugu rero ni twese abarundi, bene gihugu rero ni ndongozi twitoreye z'imbere yacu ku kivi. Aha mfatiye kuri leta y'u Burundi, ubushikiranganji bujejwe agateka muntu buri ku kivi, bushigikiwe n'abarundi, bushigikiwe n'indongozi ku rwego hejuru, nyencubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Pacifique Rinahazwa arongoye ishirahamwe Fokode abona ko byashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atarivyo na gato. Bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi vyifashe nabi cane, ngo umuvugizi w'umukuru w'igihugu ntiyashoboye kwerekana n'akarorero na kamwe kerekana ko ico cegeranyo atarico. Imvugo yakoresheje ni imvugo y'abategetsi, wumva ko iba byavuzwe biba bitabanezereje, ariko bakaba atanyisho bafise kuba byavuzwe, kuko biba ari ibintu bigaragara atako baba bashobora no kubihakana. Umugwi wa ONU warashize ahabona amabi ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buriko barakorera abarundi ku bijanye no guhonyora agateka kazina muntu, no kuvuga nk'ivyaha bijanye n'abafatwa bakaburirwa irengero, hari bijanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, hari ugupfunga abantu bidaciye mu mategeko, hari ivyuko atamwidegemvyo mu vya politike uriho mu gihugu, hari bihohoterwa ry'abahanya agateka kazina muntu n'ibindi. Rero uravye ivyaha bikomakomeye vyagiye biravugwa, nta na kimwe Evrine Butoyi yigeze yishura ko ngo avuga ati heraba uyu muntu nk'akarata uyu muntu baravuga ko yanyurujwe ariko akaba atigeze anyuruzwa, ngo uyu ni hari nta kibazo kihari. Evrine Butoyi yishura ati Uburundi nubwo abarundi bose. Ivyo kandi nta numwe abiharira. Muri abo barundi bose harimwo imiryango y'ababuze ababo bafashwe n'inzego z'igihugu uyu munsi basemerera basaba ko izo nzego zerekana ababo iyo bari. Mukamenya ko umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU wari washikirije icegeranyo cawo kw'igenekerezo rya 15 z'ukwicenda, aho werekana ko agateka kazina muntu kabandanya gatituka, uravye abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa, nuko leta itigera yemera na rimwe kugiranira ibiganiro n'abajejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi. Inzamba mu bijanye n'ubutungane naho ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yo kwemeza igihano c'umunyororo w'imyaka 5 kuri Tony Germain Nkina, umushingwamanza mu ntara ya Kayanza, ngo nirementanya ryerekana ko ubutungane butigenga na gato mu Burundi. Byashikirijwe kuri uwo wa gatanu n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita agateka kazina muntu Human Rights Watch. Kubw'iryo shirahamwe ngo Tony Germain Nkina yahagaritswe yongera acibwa urubanza kubera ishirahamwe APODH ryita agateka kazina muntu n'akabanyororo mu Burundi yigeze kuba ari umunywanyi. Ni nkuru tubaza Beni Akserakana. Ayo mashirahamwe 6 aharanira agateka kazina muntu ku isi harimwo Human Rights Watch ariyamiriza ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yo kuwa 29 Nyakanga uno mwaka yo kugumizaho mu munyororo w'imyaka 5 ku mushingwamanza Tony Germain Nkina, ngo urwo rubanza guzuyemwo udutosi. Ku bwa Lewis Mudge, umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika, ngo iyo ngingo yerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga na gato, kuko ivyagirizwa Tony Germain Nkina atafatiro bifise na gato, ngo nirementanya ryateguwe n'abarongoye igihugu. Ayo mashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu aremeza neza ko Tony Germain Nkina, umushingwamanza mu ntara ya Kayanza, yahagaritswe acigwa urubanza azira ko yaserukiye ishirahamwe APODH riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo, rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi yatotejwe mu mwaka wa 2015. Ngo kuva mu 2015 iryo shirahamwe rihagaritswe gukorera mu Burundi, umushingwamanza Tony Germain Nkina yaciye ahagarika kuri haraheze imyaka 6. Tony Germain Nkina yahagaritswe ku igenekerezo ya 13 Gitugutu mwaka wa 2020 muri komine Kabarore, hari kumwe n'umunyagihugu ariko araburanira mu bijanye n'amatati y'amatongo. Muri Ruheshi mwaka wa 2021 sentare y'igihugu mu ntara ya Kayanza yamwagirije ko akorana n'imigwi igwana. Uwo yaburanira Apollinaire Hitimana yaciriwe imyaka 2 n'igice y'umunyororo. Nawe nyene sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Ngozi yagumijeho ico gihano.
imisi ijana irakwiye uharanira agateka ka zina muntu mu Burundi Germain Rukuki avuye mu munyororo yaramazemwo imyaka 4. Germain Rukuki arashima kuba yararekuwe inyuma y'imyaka 4 yamaze mu ibohero kandi ariko ararenganywa. Uwaharanira agateka ka zina muntu asigura ko iyo myaka yose yamaze mu ibohero yamuhaye inguvu nyinshi zo kubandanya akora akazi kiwe ko guharanira agateka k'abantu barenganywa, kuko mu ibohero yasize y'abantu isinzi bafunzwe kandi kukarenganya. Kurikira Germain Rukuki. Narahagaritswe ndenganijwe ndatandukanywa n'umuryango wanje kiringo gishika imyaka 4 ataco nzira, baranshira ko ivyaha biremereye kandi atana kimwe nakoze. Ni vyiza ko ubutungane bwigaruye bukiko bitagashi bakabona yuko nahagaritswe ataco nzira. Ndafite umunezero kuba narashoboye gusubizwa ubwigenge. Ako karenganyo nagiriwe n'ivyo twagiye turahura no mu ibohero vyampaye inguvu zo kumva yuko mbwirizwa kurenza ko ahubwo mu guharanira agateka ka zina muntu. Biramaze kugaragara cane yuko abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka ka zina muntu kubera umwuga wabo kenshi bakunda kubizira, bagahagarikwa bidaciye mu mategeko, bagapfungwa, bakicwa, bakanyuruzwa. Ivyo vyose ndavyitegereje vyampaye kwiyumvira ciyumviro c'uko noshinga ishirahamwe bijejwe gushigikira abaharanira agateka ka zina muntu bariko bararenganywa. Ivyo nabonye mu gihe nariko ndakurikiranwa n'ubutungane, igihe nari mu ibohero, ibibazo bitandukanye nagiye ndacamwo, ingene nabayeho mu ibohero, ivyo vyose bizomfasha kugira ngo menye uko nshobora gufasha abaharanira agateka ka zina muntu bazoba bari mu bibazo bitandukanye vyerekeye akarenganyo. Ikindi nuko nzogerageza gufasha urwaruka kumenyesha abaharanira agateka ka zina muntu ibikorwa bajejwe kugira ngo nabo bakurane uwo mutima maze baje mu bandi bashobora guharanira agateka ka zina muntu. Tubibutse ko Germain Rukuki yari yahagaritswe mu kwezi kw'indwi k'umwaka wa 2017. Ico gihe akaba yagirijwe ko ahungabanya umutekano wo hagati mu gihugu nukuja mu migomuko. Yaciye aciribwa gufungwa imyaka 32, ariko ubutungane bwahavuye bwikubita gashi burasubiramwo ico gihano ciwe bugishira ku mwaka umwe. Germain Rukuki akaba aherutse no kuja mu ihiganwa rigira 9 ryitiriwe Vaclav Havel ritanga agashimwe ko guharanira agateka ka zina muntu kubakoze ibikorwa vyiza. Abanywanyi bishirahamwe ry'abatwa ICDD mu ntara ya Gitega bariyamiriza ivyo bita agatotezo bariko baragirirwa na bamwe mu ndongozi zibaserukira muri leta. Kuri uyu wa kane sentare isubiramwo imanza ya Gitega yari yaregukije 5 mu baserukira iryo shirahamwe mu ntara ya Gitega, Kayanza na Rutana. Ivyo bikaba vyarateye agashavu abandi batwa, bituma baherekeza abo barengukijwe mu kwerekana ko ako gashavu ahanini bafitiye bamwe mu ndongozi z'abatwa bagirizwa kuba inyuma y'iryo ahamagagwa mu butungane. Idonido na Vanessa Muhiteka. Izo ndirimbo zo kuninahaza nizo zaranze umunezero w'abo batwa inyuma y'uko bagenzi babo b'indongozi batasha amarembe. Ahari kuri uyu wa kane aho 5 basirukira ishirahamwe ICDD mu ntara za Kayanza, Gitega na Rutana bari barengutse. Aba bagenzi babo bakaba bari bafise amakenga ko abo baserukira bahagarikwa bagafungwa nk'umukuru w'iryo shirahamwe amaze amezi 2 mu ibohero rya Gitega. Kubwa bamwe muri iryo shirahamwe ICDD batunga gatoki 3 mu baserukira mu nzego ko aribo bariko baraburabuza indongozi z'ishirahamwe. Ibi bintu biriko biratanga ishusho nziza mu burongozi, na cyane cyane abo bari mu nzego z'igihugu basa n'uwaduserukira, abo bashinga amateka bari nk'abanyacubahiro ariko uyu munsi nibo bariko baradushyira mu mabarabara badutoteza batubuza ibyo twokora, nabo barika ibikorwa vyabo. Icyo dusaba rero nuko kubaho gutunganirizwa twese bakaza kutuburagiza. Kubwabo batwa ifungwa rya Innocent Mahwikizi arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abatwa riramaze guteza ingorane zitari zike abo batwa. Abana benshi barabuze ayo baciye n'ayo bamira kubera ibibazo by'ibikoresho. Y'ishure ry'Inyangungu ryari rya ICDD
ryari ikigo ryigako abana bashika 150 mu ishuri rya yisumbuye guhera muri bikuduga kugera aho bahereza. Uyu munsi hasigayeho abana 40 gusa. Abigisha 6 baramaze kugena n'umuyobozi w'iryo shure bagize amakenga nabo ko bazavura babura agashahara kuko uwahora abikora atakiriko arabikora ari mu gasho. Irindi sango ryo kumvirizwa kuri abo baserukira abandi mw'ishirahamwe ry'abatwa ICDD ryashizwe ku munsi wa 4 w'indwiza. Tuributse ko Innocent Mahwikizi yagirizwa n'abo batowe mu bwoko bw'abatwa kuba yaranyuruje amatungo y'ishirahamwe. Nayo abagize ishirahamwe bamenyesha ko uwo arirongoye ahogwa kuba yaranse nyabuna kubaha 10% ku mafaranga y'iryo shirahamwe yari ryahawe ni banki y'isi yose. Uruganda rwa Radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone Alfred Ahingejeje, Vincent Sukunoba na Goreti Bigirimana bakekwa kuba bari inyuma y'iryo burabutswa ry'izo ndongozi z'ishirahamwe ry'abatwa ICDD co kimwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane. Mu gisata c'indero naho mu makambi y'impunzi abavyeyi bo mu makambi y'impunzi ya Murongwe na Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratabaza ishiramwe ryita impunzi ku isi HCR. Ingingo y'iryo shiramwe ryafashwe ryo guhagarika kurihira abanyeshure bo mu mashure yisumbuye kuva mu kwa kabiri guheze ngurikiragira ingaruka ku bana babo. Bamwe barahevye ishure kuko ari bantaho nikora, abavyeyi n'abana bagasaba HCR guhagarika iyo ngingo. Ni inkuru ya Josephine Jose Nkunzimana. Basize mwibarabara nakundi reka mbe mwibarabara. Masere yarizeye kuronka urupapuro rw'umutsindo n'akazi keza muri kazoza, ariko ntivyakunze ko asubira kw'ishure kubandanya yiga. Yahejeje umwaka w'8 mu mwaka w'ishure uheze, ariko we co kimwe n'abandi bana bo mu mashure yisumbuye b'impunzi bo mu makambi ya Mulongwe na Rusenda ntibemerewe gusubira kwandikwa ngo babandanye biga mu gihe umwaka w'ishure watanguye itariki 4 z'uku kwezi kw'icumi. Ivyo bigategwa n'ingingo ishiramwe gitaho impunzi ya HCR ryafashe yo kuhagarika kurihira ishure abiga mu mashure yisumbuye, abo nabo bibateye amaganya. Natwe ubu turi muhira turicaye kuko ataburyo dufise, saba badukurikirane dusubire ku mashuri kuko nibwo buzima bw'iwacu twamenyereye, badufashe kuko twahora twiga. Nagashavu n'umwiheburo kuri uyu wundi bunyeshure. Keva amaze hafi indwi arindiriye ko yorekurirwa gusubira ku ishure, ariko amaso yaheze mu nzira. Nibona nkatwe ko kuri amahera yo kuraho ku ishure, twebwe natuzobaho gute uzoronka akazi kandi tutize. Abavyeyi nabo baragabisha ko abo banyeshure batakija ku ishure bashobora gutera ingorane zimwe ubuhumbu n'ubundi bukozi bw'ikibi. Nk'abana ariko bagiye kwicara muhire ibibazo bigiye ku bibazo bibaye, nk'abana babigime cyane nibo bagiye kugira ingaruka nyinshi cyane kuko bagiye gutwara inda z'ishushu. Bamwe mu barongoye amasite ya Mulongwe na Rusenda basaba HCR kubandanya ibashigikira abanyeshure b'impunzi bose kugira ibafashe gutegura kazoza keza. Ni kubera iki impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo HCR itariko izifata kumwe n'izahandi mu gisata c'indero. Urunani rw'abaharanira agateka ka muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vikare ririyamiriza ako bita akarenganyo, bikavuga ko kandi ko rubabajwe kandi na HCR inana kubandanya ifasha abo banyeshure b'impunzi bari muri Kongo. Leopoldo Shirangabo ni cegera cy'umukuru wa CBDH Vikare, tumwumvirize. Nakamaramaza ko twebwe twari twiteze neza ko urwandiko twabandikiye kumbure HCR izobona neza ko impunzi z'abarundi zidashoboye kwiriha amahera y'ishure igashobora kubarihira. Twebwe rero turabona ko uravye neza harimo ibintu binyigije nyuma cane mu bijanye no gushaka guhungura izo mpunzi z'abarundi ku nguvu, kuko HCR kuva aho twayumviye ikorera mu bihugu hirya no hino ku isi nta namwe twari bwumve ko HCR yahagaritse kurihira amahera y'ishuri abana b'impunzi. Ikindi naco nuko mu masezerano HCR yagira asinyana n'ibihugu harimo ko itegerezwa kuzoja irafasha abana kwiga. Rero ntitwumva impamvu abanyeshuri bo muri Kongo bahagarikirwa amashuri. Twebwe rero tukabonamwo ko harimo ibintu bishobora kuba byinyigeje inyuma. Rero tugiye kwandikira HCR ku rwego regionale, naho n'ivyanka dushike na HCR ku rwego rwa Geneve, turabe kumbure
ko bokwikubita agashi bakamenya kubahiriza amasezerano bo nyine ubwabo baba barasinye kuko imvo za politiki ntabwo ziba zikwiye guhitana abana bakiri bato batazi nuko ibyo bintu biba byaragenze. Ntiturashobora kuronka abaserukira HCR muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bagire icyo babivuze ko nakamaramaza ko twebwe twari twiteze neza ko urwandiko twabandikiye kumbure HCR izobona neza ko impunzi z'abarundi zidashoboye kwirihira amahera y'ishure igashobora kubarihira. Twebwe rero turabona ko uravye neza harimo ibintu byinyegeje nyuma cane mu bijanye no gushaka guhungura izo mpunzi z'abarundi ku nguvu kuko HCR kuva aho twayumviye ikorera mu bihugu hirya no hino ku isi nta namwe twari bwumve ko HCR yahagaritse kurihira amahera y'ishuri abana b'impunzi. Ikindi naco nuko mu masezerano HCR yagira sinyana n'ibihugu harimo ko itegerezwa kuzoja irafasha abana kwiga. Rero ntitwumva impamvu abanyeshuri bo muri Kongo bahagarikirwa amashuri. Twebwe rero tukibonamwo ko harimo ibintu bishobora kuba byinyegeje inyuma. Rero tugiye kwandikira HCR ku rwego regionale naho n'ivyanka dufite na HCR ku rwego rwa Geneve turabe kumbure ko bokwikubita agashi bakamenya kubahiriza amasezerano bo nyine ubwabo baba barasinye kuko imvo za politiki ntabwo ziba zikwiye guhitana abana bakiri bato batazi nuko ibyo bintu biba byaragenze. Ntiturashobora kuronka abaserukira HCR muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bagire icyo babivuze ko. Nino ngaha rero duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri bagenzi bacu bayatorokanije nabo turabakengurukiye cyane. Diane Nkuru nziza kuri mikro ndabakengurukiye mwebwe mwese mugira amahoro iwanyu no mu banyu naho ubutaha.